nimba hariho ikintu kirindira ngo igishika n'abarundi batari bake ni kongera kubona isoko nkuru y'igihugu. Iyo kuva mu 2013 nta igihugu gifise. Iyari ihari yarahuye n'isanganya ifatwa n'umuriro irashira tokombera. Yari isoko nkuru ya Bujumbura. Ni isoko yaharugwamwo imiliyaridi nyinshi z'amafaranga. Kanatsinda bivugwa ko ubutunzi hafi 80% bw'igihugu cyose bwabarirwa muri ico gisagara Bujumbura. Umunsi iryo sanganya riba hari mu gatondo ko ku munsi w'Imana itariki 13 uwo munsi iyi radio y'Abafaransa RFI yanditse ko ibyashikiye iyo soko nkuru ya Bujumbura cyari kiza mu gisata cy'ubutunzi catastrophe économique muri rurimi rw'igifaransa. RFI yandika ko ibidandazwa biciye miliyaridi 68 z'ico gihe arivyo vyahononekariye hambavu y'amakasha agera ku miliyaridi 7 yahazimanganiye. Ibihumbi 7 by'abantu bakora muri iyo soko baratakaje akazi. Bamwe mu bagwiza tunga ruhebwa bafata inzira igana kwa Rojanti kuko byabagoye gutahura no kwiyakira. Abo nabatabawe n'Imana kuko hariho bagenzi babo bo bitaye mu muriro wari kuri gitimari zabo. Agahinda kaboneka kari ku maso y'abarundi. Nivyumvikana kuko umutima w'ubutunzi bw'u Burundi wari uhejeje guhagarara. Kuva ubwo imyaka irikira baba 13 iyo soko atayo. Yamara leta y'u Burundi bandanya kugaragaza utwigoro two kuyisanura. Amakuru ya vuba yashikirijwe na leta y'u Burundi biciye kuyirongoye avuga ko hariho ishirahamwe rishasha rigiye kubandanya kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Iryo shirahamwe rizoba ririmwe imitahe ya leta hamwe n'iya Yubakwa Nation Group. Iyi Yubakwa Nation Group muravyibuka niyo yari yagiraniye amasezerano na leta y'u Burundi bwa mbere yo kubaka isoko mpuzamakungu ya Bujumbura. Buja City Plaza nikizoba yitwa. Umunsi hugurugwa icese ibikorwa by'ibanze byo gusubiramwo iyo soko hari itariki 16 Nyakanga 2024. Mu ntumbero yo kudasiga inyuma umurundi numwe muri ivyo bikorwa haruguruye imiryango kugira iyo nyubako ishigikirwe n'ikigega cy'abarundi bose b'abanyamitari bise One Africa Investment Fund. Umutaha umwe wari amafaranga 103 by'amarundi canke amadolari 103 y'abanyamerika. Ayo mafaranga umuntu abashizemwo azoyunguka ko muri kazoza kuko ngo azoba ari kigega ca bose. Yubakwa Nation Group yavuga ko uwo mugambi wo kubaka iyo soko wari gukorwa mu kiringo kiri hagati y'imyaka 3 canke 5. Ariko haraheze igihe ibikorwa by'uwo mugambi bihagaze. Yubakwa Nation Group yakoze gutegura ibibanza nko kubomagura ibisigarira byahitanywe n'umuriro, gupima isi, kugira igicapo n'ishusho y'ingene isoko izoba imeze. Ivyatwaye miliyaridi 2 by'umutahe wa Yubakwa Nation Group nkuko Fabrice Manirakiza irongoye yabivuze. Nubwo hatatomowe neza icatumye ibikorwa biba birahagaze, muri ruheshi uyu mwaka mu kiganiro c'abagize urwego nshingwa bikorwa rwa leta cabereye mu Cibitoke, Ingenieur Nijimbere Egide umunyamabanga ntayegahezwa mu Umushikiranganji bw'inyubako ico gihe yavuze ko ibyo bikorwa bisaba ubwitonzi kuko ari umugambi utari muto. Niko yasigura igituma ibikorwa byarahagaze. Yavuga ko hariho umugwi w'abahinga wo mu Umushikiranganji bw'ubutunzi hamwe n'abahinga bo mu gisata ADB bariko baraca irya nino ivyumvira Yubakwa Nation Group yatanze. Uyu mutegetsi yamenyesha ko icegeranyo kizovamwo arico kizoca gitanga intumbero y'izoca bikurikira. Ivyakurikiye byo bari rivuka gishira hamwe rishasha iki ntawo cemeza.